Mwaramutse nakoze video bona ikoze la semaine passée mu ndwi heze mvuga ku bantu bariko baravuga yuko ubuzidimo abanyafrika twagiye tuvugana muri conference narimwo bavuga yuko bafise impungenge ko ubuzi bwabo bugiye kumigwa n'ikintu bita AI biriko biba mu industry menshi niyo ndimo muri technology. Hanyuma sinzi umuntu ashiraho comment ngaha nkime yo kwa Neva ngo nibasubire ruguru kurima. Bo nagona bwiye ntivyoroshe kubera iyo uvuze gusubira kurima no kuvuga ko umengo n'abantu baje bava ruguru canke bava muri rurare baje mu gisagara, ariko novuga ko ino benshi usanga nyene bavukiye mu bisagara canke abandi bavukiye no mu bindi bihugu, sinze ko nabo nk'abahini n'abashinwa baca basubirayo canke n'abavukiye muri rurare. Mu bisanzwe ino ikintu cyo kurima si ikintu ukora iyo wabuze ikindi ukora, si ikintu coroshe kuvuga ngo no munsi ndagiye gutangura kurima, kubera ino abarimyi n'aba fermier farmers n'aba commercial farms, ama ferme commerciale, usanga ari ahantu hanini cyane hanini hatagira uko hangana. Urumva abantu barima ari nka batanu bakagaburira igisagara cyose, hanyuma bakaba bafite ekipema nyene zo kurima, zo gupompa imiti, amadrone yo gupompa imiti, ekipema zo gusoroma. Ni industry ikomeye cyane, farming ni industry ikomeye gose cyane. Sinzi ko neze kubeka pose hari ibintu bavuga ko udashobora kwinjirana ino muri bihugu bitsinzwe na agriculture n'uburimyi n'ubworozi, bate ngo primary industries primaire. Nivyo bitunze niko gati ku mugongo ka economy ya kino gihugu. Urumva aba farmers n'aba business n'abantu b'aba business ntabwo ari abantu bateragira utugori n'uduharage inyuma y'urugo two kurya, ivyo ntibishoboka. Mbo mugabo kitabuza yuko n'ubusanzwe yobikora, ikibazo urwo rusi woruvanahe kubera iki naho tuvuga ngo ni muri province, naho nyene usanga abantu baba mu ma village mu dusagara, niko novuga mu towns dufate. Sinzi sinabwaje ibubanza hano numva sinzi ko ari bagaza yabitanga ukoresha ibintu by'ama village, aho usanga mu bisanzwe umuntu afise parcelle yahaba mugabo utoshobora kuharima ngo wimbure, kumva ashaka kurima ibigori n'ibihaga bikeyi vyo kurya iminsi 5 mugabo ntuvuga ngo nivyo bizogutunga. So washo usanga abantu nivyo bafise utu jardin, tu gardens. Mbo harimo abandi baba bafise backyard inyuma y'urugo hameze nk'ahagutse hagatera utuntu dukeyi, ariko nabo nyene ntabwo ari hanini yuko hovuga ngo hozobatunga. Hariho ivyo bita lifestyle blocks, ego aho hantu haba hagutse gatoyi kuja inyuma y'umuji mugabo, ariko naho nyene kugira ngo urime ibintu bigutunga bisaba ekipema umuntu w'umurimyi n'ubuhinga kumbura abantu benshi batabafise. Donc n'ababikoze bariko nyene kugira bakomplete ayandi mafaranga bakura handi, bakaba bafise inkoko zibiri sepa ama apples 3, amavoka n'ibintu nk'ivyo. Mugabo kurima bihagije bishobora gutunga umuntu bikorwa n'abantu bake bita aba fermier farmers. Ariko nizo lifestyle blocks ziza ku miliyoni 3 z'amadolari, nta bantu nta hantu wocu uzikura hese uva mu jingu uje kugira wocu uzikura hehe. Hanyuma zirose nyene mva kuto utangwe kurimisha isuka wozosoroma ryari utarapfa, dore ntibishoboka, ntivyumvikana. Ivyo gusura muri rira ntivyoshoboka, nta matongo ahari y'abantu boja gufata. Kandi nkuko navuze si ukuvuga ngo abantu bari mu gisagara i New York, Paris, i Londres, Sydney, Japan, ngo bose bafise amatongo iyo baje bava. Ivyo siko biri. N'abaje bava mu yindi miji nkuko nabivuze no mbondi duswa duto usanga ata matongo bari bafise barimamwo. Mbere novuga uvuye naho mu Burundi ukaja nko muri Zimbabwe nk'akaroro. Muri Zimbabwe ubiravye usanga nyine abanyagihugu babo ntibarima, kenshi na kenshi baja kugura mu maduka, n'abarima nyine bari mu tuntu dutoye two kubatunga. Ariko kira noneho ino hoho nta matongo mu vy'ukuri abanyagihugu bafise. Amatongo ari mu minwe y'aba fermier kandi ntiboyaguha utabahaye miliyoni canke nubwo boyize batakeneye kugurisha ferme ntiboyiguha. Donc ivyo gusubira mu kurima mu ruguru si ocean. Ndaza kubona abantu bo muri Amerika no kuri internet bavuga ngo ushobora kugenda ukagura block ahantu kubaka kakabine ukirimira
bon organic farm etc. Ivyo hari abantu babikora n'ivyo mugabo neza ko ari minorite abantu bakeyi, abantu bose bataka kubikora ko ntivyo koroha, ariko nabo bakeyi babikora usanga barondera amafaranga yandi abatunga, kurima ntibishobora gutunga umuntu wenyene. Bo vyose bako ba restructure economy yose bakaba bati bon reka ibisagara tubivemo nta buzibuki hari, reka tugende mu maferme tugira ama reforme, ko nk'ifamu usanga ari indivisible, ntushobora kugenda ngo ngure akanyeri gatoyi kuri ferme, ivyo ntibirekuriwe. Mu gisagara hariho parcelle itari indivisible, ntushobora gufata ngo unyenyaguza akantu gacemwo uduce 10 metres times 10 metres ngo ukagurisha, ivyo ntibirekuriwe. Hariho minimum ya parcelle, no muri rural donc harimo minimum ya propriété, no muri farm harimo minimum. Ntushobora kugenda ngo ngabura ko gatoyi ngaha kuri farm ndime ngaha, ivyo ntivyoshoboka. Ngo byose ko n'amategeko yasomye ngo ivyo bishoboke abantu bazibanyanyagura ko gato abantu barima. Iyo bari revolution, sinzi ko umuntu yovuga revolution dusubira à l'envers, tuva muri agriculture, tuva muri revolution industrielle, ni inverse, ni revers, c'est pas singene boyita, sinzi ko boyita devolution. On verra. Sinkuze guhagarika umutima ku bintu byinshi biriko biba ku bantu bose. Hari umugani mu giswahili uvuga ngo kifo cha wengi ni harusi. Ntemeranya cyane kameme, kuko kifo cha wengi haba harimo umuntu umwe wawe par exemple, ntabwo ari harusi. Mugabo ameme takira kure comfort yuko utari wenyene uri kurafesinga iyo issue. Nibaza ko le monde va s'arranger, on va s'arranger, bazokwiyaranja one way or another. I don't have to panic, ntabwo ari apocalypse antuka. Kiretse mumbwiye namwe mu Barundi bari hanze, hari umurundi yagiye muri farm, umenga ndaza Abarundi bangahe bagiye ahantu lifestyle, umwe ndazi ko lifestyle sinigwa ko arima, sinigeze kubona muri Australia naho nagiye ahantu muri rural, no muri rural mugabo inyuma y'umuji akikorera utuntu twiwiwe, usibye ko nawe umenga afise iduka gurisha shows ibintu sinkinda wibuka neza, mugabo umenga hari ida Victoria, neza ko ari muri Victoria. Medantureka nibaza yuko kuja kurima muri rural atari ikintu coroshe, kubera amatongo yaho musanzwe ntabwo azimbutse eto all, arazimye cyane. Par square meter arazimbutse ugerengera mu gisagara, mugabo nayo usanga nkuko nabivuze ntabwo ushobora kugenda kugure akantu kangana ni parcelle canke ngo kangana na hegitari imwe, ushobora usanga bagusaba kugura hegitari zingahe à la fois. Ugacifuga ugashaka nyine ko nta matara nta mazi aho hantu haba hashika ntaki, ubye wari umuntu nyene wemeye kusubiye inyuma canke uzi kwiyubakira ama solar panels, ama panneaux solaires, wiyimbira ama fosse septique etc. Ntabwo vyoroshe en principe, ntabwo vyoroshe ku bantu cyane cyane bamaze imyaka ama generation mu mugi. On verra. Bon, mugira umunsi mwiza.